Ishirahamwe Kitihape ribicishije mu gisata caryo ca FAMDEV catunganije inyigisho zijanye n'ivy'ubuhinga ico twokwita informatique ku rwaruka rw'abigeme bari mu buruhuko. Kimwe mu vyatumye hatunganywa izo nyigisho no gushaka gutinyura abigeme kugira ngo biteho ivyo vyigwa nk'uko bivugwa na Ngabire Erika arongoye ico gisata ca FAMDEV. Twariyumviye duti uyu mugambi wacu ni ukuvuga ko ibijyanye n'ubuhinga bwa none ni ibintu bisaba ubumenyi bunini. Rero umwana umuhereye ku myaka mikeyi ukagenda urabimumenyereza ukamukuramwo ubwoba ukamwereka ko ashobora kubimenya bica bimworohera kubyinjiramo. Rero tuvuga duti reka duhere ku bana bakiri bato, turatangura turagira umugwi wa mbere w'abana bafite imyaka 11 gushika kuri 14 b'abakobwa, turagira n'umugwi wa kabiri w'abana b'abakobwa bafite imyaka 15 gushika kuri 17. Rero nabo bana twashoboye kwankadra mu kiringo kingana n'indwi zine hafi kwezi cyuko turabamenyereza. Rero twabigisha ico bita initiation à l'informatique, aho tubasigura imashini nyabwongo ibindi bifise ico bikora. Turabigisha ibijanye na biotique, aho novuga nti tubigisha ingene bandika bakoresheje za Word, ingene baharura bakoresheje za Excel, ingene bapresente bakoresheje PowerPoint. Turabigisha ikijanye na programmation, turabagira introduction ma langage abiri ya programmation yitwa Scratch ikoreshwa cyane n'abana, n'indi yitwa Python nayo nyene bashobora gukoresha. Turabigisha n'ivyo gufotora ya photographie, turabigisha hose n'ingene bohingura amasanamu ivyo bita design bakoresheje Adobe Photoshop. Hanini ariko muri uwo mwanya wose twaza turabarungikira n'abafasoni bari muri ivyo bisata, ababikora, abadirectrice, bakaza barabavugisha babakuramo ubwoba bababwira ingene nabo bashoboye gushika ku ntambwe ishimishije. Akaba ari naco gituma bahisemo kuja gutembereza urwo rwaruka mu kigo c'ubushakashatsi ca kaminuza Ikiriri. Rero kugira tubereke ko ivyo bintu bishoboka kandi bibaho, twabazanye kuri kino kigo ca kaminuza y'u Burundi mu gisata c'ubuhinga bwa none muri laboratoire yaho, kugira tubereke ibijanye n'ubuhinga bwa none, tubasigurire ivyo ari vyo babibona, apana bimwe tuba turiko turigisha babibona, hanyuma tubereke ko ari gisata bashobora kwijukira bakaza kuyiga bakimerja muri ico gisata, babona ko ari ishure rishobora kubakira kandi ritanga ubumenyi bukwiye muri ivyo. Kugira tubona bakuremwo ubwoba tukabereka ati ivyo bintu birahari kandi ni muvyige muzobushobora. Bamwe mu rwaruka bahawe izo nyigisho bati twahamenyeye vyinshi mu bijanye n'ubuhinga. Twari dushaka kuraba ibintu abantu biga muri kaminuza ibintu bakoresha, ingene ubwo buhinga ngurukana bumenyi bidushikira. Ntitwari tuzi nge ahantu bica, gusa ego batweretse ibintu bimwe bimwe. Bona nise ubwoba nibaza yuko atavyo noshobora, gusa nabonye ko byose bisaba kwiga hama ukabikunda, byose birashoboka. Ngaha twabonye ubuhinga partie pratique. Ego hajya twiga plus ibintu biri digital, sinzi ukuntu bivuga neza. Ego ngahanye ni technique. Urabona yuko bitanagoye cane yuko ushobora kuvyiga, naho ko abakobwa barashoboye nabone kuvyiga. Muri Kitihape biteze ko urwo rwaruka rw'abigeme rugiye kwijukira ico gisata c'ubuhinga, kuko ngo muri iki gihe ca none ubwo buhinga ari nkenerwa mu bisata vyose.